turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 13 ndamukiza 2026. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Don de Dieu Mbazumutima niwe agira yabashikirize afadikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Ubutungane mu Burundi ntibushobora gukomera mu biro vy'umukuru w'igihugu hakiri abakoresha igihagararo cabo n'igikenye bagatanga amategeko ku bacamanza. Ishirahamwe Aricoto niryo ribishikiriza aho risaba umukuru w'igihugu kubanza guhera gukubura mu biro vyiwe kugira ubutungane bukomere. Yamara abandi banyagihugu bavuga ko atabutungane biteze ko buzokomera ku ntwaro ya CNDD-FDD, bagasaba abarundi guhaguruka bagwanira igihugu bashireho intwaro ishira imbere ubutungane. Hari n'ayandi avugwa mu gisata c'ubutungane, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Subiye kubaramutsa. Abanyagihugu baragowe kubera kudatunganirizwa. Ayo majambo yigeze gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi. Uyu munsi yashikirijwe n'uburongo y'ishirahamwe Aricoto. Kubwiwe ahatagira ubutungane ntihagira iterambere, amahoro, intwaro ibereye na demokarasi. Asaba umukuru w'igihugu gukubura ahereye ku bahanuzi biwe, kumanuka mu bajejwe amasentare n'amaparake ngo nimba ashaka ko haboneka mu gihugu ubutungane nyabwo. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko atabutungane nyabwo biteze ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, ngo vyarananiranye kunagura ico gisata mu myaka irenga 20, aho ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse arira kubera ibikorerwa mu gisata c'ubutungane aragahomera bunwa, ariko bikamunanira kugishira ku murongo mu gihe afatwa nk'umucamanza mukuru mu gihugu. Basaba abarundi bose kurengera ibibatandukanya bagwanire igihugu cabo kibahuza mu gushiraho iyindi ntwaro ishira imbere ubutungane mu bikorwa. Iyi nkuru tuyibaze Ninete Nancy Mutoni. Vianney Ndayisaba arongoye ishirahamwe Aricoto amenyesha ko kugira ubutungane bukomere mu Burundi umukuru w'igihugu ategerezwa guhera gukubura mu biro vyiwe. Muri ivyo biro ngo hariho abahanuzi 3 mu vy'amategeko, 2 mu vy'imibano na politike n'abandi bagisibije. Urongoye ishirahamwe Aricoto aremeza kandi ko hariho abagwizatunga bamwe bazana imitahe mu Burundi bariko baribwa barenganywa hakoreshejwe ukuboko kw'abahanuzi b'umukuru w'igihugu. Abashubirisha yuko ubutungane bukomere ahera mu biro kantare baduhanuzi nyinshi mu bahanuzi wawe benshi hari n'isiha hari abahanuzi b'umukuru w'igihugu ari wawe bamwe ugenda ari ahantu hantu muri biro jiridike hari abahanuzi 3 bagisibije b'abakomisiyonere muri biro sosiyete politiki hariyo abahanuzi iwawe 2 n'abandi bakwitwaza bagenda bari mu yabiri igihugu baterefona n'abantu b'umutungane ngo ukorwe wera ari hejuru mu biri wawe muhanuzi arwaye bafite inzemezo aho imbere abagwiza tunga bamwe bazana imitahe mu gihugu cy'Uburundi bariko baribwa barenganywa, harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe igihugu cy'Uburundi. Bamwe mu bagwizatunga bariko baratotezwa hamwe n'ishirahamwe Aricoto barandikiye umukuru w'igihugu bamubwira ibiriko biraba, ariko ubutumwa ntibumushikire umukuru w'igihugu kuko mu biro vyiwe hariho abanyamabanga bita secrétaire mu rurimi rw'igifaransa baca banyegeza ayo makete. Ndisovandanya kwemeza ko mu biro vy'umukuru w'igihugu hagwaye abanyagihugu akaba ari bo bahagorerwa. Hari n'ababandikiye nazubyasha twarabandikiye somubona no kubanza tumwe baratotezwa banyega ivyabo twaba kwashikiriza abaruze mu rurimi rw'iwanyu. Turashima ko twakiriwe mu mazanyu ivyo mwadusavye twandika wikenda twandika ivyo meze
umugabo amakete yose aza iwanyu abahanuzi banyu aho harwaye baca bayandikitse muri kabine civile hari abasekreteri bagwaye bacanye amadosiye yose aje abashikira baca bayandikitse n'abahanuzi banyu barabituye cyatangaje iyo mu gihugu cyatubituye avuga ati bagowe hari abene igihugu bagowe hari abahanuzi banyu muri wanyu bayifunga bange inama komisiyo nabene igihugu bakabwira ati itumwe igihugu bakaba impapuro originale babese niba turavuga nayo amatungo n'iby'iwabo bagaca batikiza bagaca sinabuza kurigabangana bo nyine turabise baba dutuma ko tuzobakoreka n'ibyemezo byose baba biri tubakuzanire iwawe rero kuri ubutumwa bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu abenegihugu baragowe. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko atabutungane nyabwo biteze ku ntwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo byarananiranye kunagura ico gisata mu myaka irenga 200 aho ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse arira kubera ibikorerwa mu gisata c'ubutungane aragahomera munwa ariko bikamunanira kugishira ku murongo mu gihe afatwa nk'umucamanza mukuru mu gihugu. Basaba abarundi bose kurengera ibatandukanya bagwanira igihugu cyabo kibahuza mu gushiraho iyindi ntwaro ishira imbere ubutungane mu bikorwa. Mu gisata c'ubutungane nyene muri Aricoto bavuga ko hariho umwe mu bategetsi yitwaza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yafashe abantu arabahohotera atako arabapfungisha akoresheje igikenye n'ubu baracavundiye mu buroko. Umukuru w'igihugu asabwa na Aricoto guha abarundi indongozi z'ukuri areke gushiramwo ibishobisho. Nafise n'undi muntu yitwaza umunyesho mu bigire cyubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yafashe abantu akabahohotera arabafungisha ku ngufu barafungisha ateka umutungane ukurako aruhukira hehe imurembo canke ngo cyangwa mitasiyo mucabuze tusaba yuko umutungane bukomere rero mu ncamake mukuru naduwe indongozi z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze abari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro ugera zema ko navyanditse kuko rero ibintu bimwe narakiriwe nta n'imizi cumi irahe je banyake muzungu n'umukana zo kuvuga niko ndavuga ati ndabaza ati je nakira kabere ko barevye bimara muzungu n'uwo batoteza je nakira navyivugiye mfumwe mfa nakari hamwe bako gasore nabandataye ubundi bukakomako wikimu ko yari zizobetse rero turamasabe ni cyo mwejoto turangira dusaba yuko bashabutunga bashayindo z'ubutungane byihuta mugabo bashireho abagabo b'ijoro n'ijambo aca dukuye umugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri kuzi preme bashiraho abo bafasha abakora inyanga bakoze agashaka kubaza mu mukuru w'igihugu abanyana bashaka abanyamanyana bafasha wenyine abitoreze ashire abaze n'abandi bantu mwibanga arafise. Tubibutse ko inyuma y'igihe gito c'ubutegetsi bwiwe ibintu bibandanije kuyangara mu gihugu inyishu z'ibibazo nyamukuru zikabura. Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi wenyene yidoze avuga ko yabuze abamufasha gutwara. Uyu munsi kubwa bamwe n'abandi bumvise ibisabo vy'ishirahamwe Aricoto babaza aho umukuru w'igihugu yokura abo bantu b'intore muri CNDD-FDD abantu agiye kumara imyaka 6 yarabuze. Intwaro ikomoka kuri CNDD-FDD bayagiriza ko irangwa no gukumira abandi barimwo abofashije gutwara neza abarundi. Kubwabo iyo ntwaro yivugira ko yabuze indongozi nzima abarundi ngo bakwiye kutaguma bareza amaboko bave hasi bayisezerere ngo kuko nta ciza izobashikana ko ihagumye. Tukiri mu gisata c'ubutungane mu gihe urwego rw'ubutungane rutazoba ruriko rukora ivyo tuma ishusho y'ubutungane ihinduka ngo ntambona kazoza abarundi babwirwa bazoshikako. Vyemezwa n'umukuru wa Senare Ntahinyuzwa Gamariere Nkurunziza aho agira ko asaba umucamanza wese kugendera akarangamutima n'ubuntu. Agira ati nduguruye twamugina
urwego rw'ubutungane mu gihe rutazoba ruriko rukora ivyo tuma ishusho y'ubutungane ihinduka nta mbona kazoza tuzoshikako iterambere nyakuri ritagira ubutungane ntirishoboka twifuza ko haboneka ubutungane kuri bose atakirinze gusabwa ndugaye twamugena kubwiwe ngo abashikiriza amanza n'abacamanza birasaba ko bisuzuma hakaba abantu bijunja n'ijambo batunganiriza abantu ataco barinze kubasaba abarongoye amasentare basabwa gukora ibishoboka byose kugira ishusho y'ubutungane ihinduke yabishikirije ku wa 10 ndamukiza 2026 igitega mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane bufadikanije na sentare nahinyuzwa ku barongoye ibisata by'ubutungane n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no gutunganya amasentare mashasha yagiyeho guhera ku mazone ivyo biruko mu gihe ishirahamwe aricoto ryagiriza sentare nahinyuzwa gukora ibidatunganye uwirongoye akandikirwa ariko ntarenganure abarenganya bamwe mu babikurikiranira hafi bavuga ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bavuga kumwe bagakora kumwe iyo bavuze ivyiza ngo nta bikorwa vyiza bishimangira ivyo bavuze bihaba intwaro nk'iyo ngo nta murundi akunda Burundi yoyishigikira abasavye impusha zo kubaka bamaze imyaka irenga 10 barindiriye aho ni muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ku mutumba wa Karurama abanyagihugu bavuga ko bamaze imyaka irenga 10 barindiriye impusha zo kubaka kandi bararishe amafaranga mu gisata kijejwe inyubako mu bisagara bamwe bavuga ko barishe ayo mafaranga kuva mu 2012 abandi mu myaka yakurikiye ayo nayo yaragenewe gutegura iyo quartier ico bita viabilisation mu kinyamazuru abo banyagihugu bavuga ko bagerageje kurondera izo mpusha biciye mu gisata obuha kijejwe iterambere ry'ibisagara ariko ntibigeze baronka inyishu naho bagerageje kubimenyesha abayobozi batandukanye ingaruka y'ivyo nuko hari abantu bamwe basigaye bubaka mu kinyegero atambusha zo kubaka bafise mu gisata gijejwe inyubako mu Cibitoke bemeza ko ico kibazo kizwe ku rwego rw'igihugu bagasaba abo banyagihugu kwihangana barindire ko izo mpusha ziboneka abatari bake bavuga ko ivyo bintu vyashikiye abo banyagihugu bo mu Cibitoke ca Rugombo ari akamaramaza mu bindi vyinshi bijanye n'akarenganyo bishikira abarundi bakabura ububarenganura ngo ni ngombwa ko abarundi bahaguruka bakikurako intwaro iguma ibarenganya mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 13 ndamukiza 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi zaburi ya 94 kuva ku murongo wa 4 gushika ku w'icumi gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye uyu ni wa mwanya wo kumvira iziganiro ineza y'Imana tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi ya 94 turahera ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'icumi turasoma mu izina rya Yesu Kristo bararokomboka bakavugana amanyama impuzi z'ibibi zose zirihaya banegura abantu bawe uhoraho bahaza ishamvu yawe bica umupfakazi n'inyambukira bica n'imfuvyi bakavuga bati uhoraho ntaja kubibona Imana ya Yakobo ntija kubibabara yemwe bijuju byo mu bantu nimwibaza ibi mwabipfumwe muzoca ubwenge ryari yabadise ugutwi yobura kumva yabumvye ijisho yobura kubona imihana yandi mahanga
yobura guhana kandi ariyo yigisha abantu ubwenge. Amena. Imana yo mwijuru ishimwe, Imana yacu ihabwa icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, ni iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ijisho ry'Imana rirabona aho wowe uri hose, ijisho ry'Imana rirakubona. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ritubwira ukuntu abantu ba kino gihe basigaye bameze, ngo mu kuvuga bararokomboka bakavugana amanyama, kandi ngo bagomoreye gukora ibibi kuko bagenda barihaya, mbere ngo basigaye bamenagura n'abantu Imana yiremeye. Imana idutabare cyane, ngo bagahahaza abantu bayo, yemwe ngo bakica abapfakazi n'inyambukira, bakica n'imfuvyi, kandi ngo bakavuga ngo uhoraho ngo ntaja kubibona. Imana yo mwijuru itabare cyane. Abo bantu rero Imana iriko iravuga bamaze kwimenyera, bahagenda ibintu byose bonona, bakica abantu bayo, bakica imfuvyi n'abapfakazi, bakica abarengana bose, ndetse ngo n'injabukira bakazica. Bamenya kwijisho ry'Imana ribabona, kuko ribona hose nibwina mu mutima. Ese icompa abantu bakora ibintu nk'ivyo bakamenya kwijisho ryayo ririko rirababona. Ese icompa bicanyi bakamenya kwijisho ry'Imana ribabona. Ese icompa bariko barahahaza abandi bakamenya kwijisho ry'Imana ariko rirabitegereza. Ese icompa abariko baranyaga ivy'abandi bakamenya kwijisho ry'Imana ririko rirababona. Ese icompa abariko barahahaza abandi bakamenya ko amarira y'imfuvyi n'abapfakazi, amatwi y'uhoraho ariko arumva ayo marira n'amaborogo yabo. Imana yo mwijuru itabare cyane. None ni iki gituma nshuti mugenzi wica mwene so kandi asa nawe? Ni iki gituma nshuti mugenzi uhahaza mwene so kandi yaremwe nkuko nawe waremye? Ni iki gituma nshuti mugenzi wanka mwene so kandi Imana yo yikundana? Imana yo mwijuru itabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, iri jambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana rije gukebura. Nyemerera nshuti utahure yuko ibiri kubirakorwa byose Imana ivyitegereza, yuko ibiri kubiravugwa byose Imana ivyitegereza. Harya wicara n'abandi muri kumwe mucura imigambi mibi, Imana ibiri kwirabumva. Birya mukora haba mwijoro ngo ntihabona, ngo ni mwijoro nta n'amatara hari, Imana ibiri kwirabitegereza, kuko ijisho ryayo ribona ku mutaga rikabona nijoro. Imana yacu itabare cyane. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana riri muri Zaburi ririko ratubwira ngo abantu bararokomoka mu kuvuga, ntibakivugana urupfasoni, kandi Imana yacu yoyo mu kuvuga iriyorosha, irongorera. Ijwi ryayo rigenda gake gake, ni ijwi rihumuriza, ni ijwi ry'imbabazi. Ariko abantu ba kino gihe bobo mu kuvuga ngo bararokomboka, mu kuvuga ngo barishira hejuru, mu kuvuga ngo bavugana amanyama menshi, kuko imitima yabo yamaze kumugorera gukora ikibi. Imana yo mwijuru itabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, nagira nkubwire ngo hinduka mu mvugo zawe, hinduka mu bikorwa vyawe, hinduka mu ndabo zawe, hinduka mu ngendo zawe, kuko Imana yoyo ivyo ukora vyose irabibona kandi birandikwa. Igihe kimwe rero izobikubaza. Imana ishimwe kandi itabare cyane. Ijambo ryayo ngaha ryavuga ngo imihana yandi mahanga yobura guhana gute kandi arigisha abantu ubwenge. Ibaze nawe nshuti mugenzi uri kuranyumviriza aho uri hose, Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo ubukoreshe neza. Ariko uyu munsi abantu byarahindutse, ivy'Imana yabahaye gukora sivyo bariko barakora. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Hari abo yahaye kuganza kugira ngo baganze abantu bayo neza, nk'uko Dawidi yaganje abantu bayo neza, abayobora neza, abatwara neza. Imana itabare cyane. Ariko uyu munsi usanga abantu benshi bariko bararira batagira gitabara. Imfuvyi ziriko zirarira kuko ziriko ziricwa zizira ibisigi by'abavyeyi babo. Abapfakazi bariko bararira kuko bariko baricwa bazira ibisigi by'abagabo babo. None nshuti mugenzi uhagaze gute uyu munsi? Mbega niki uri kurakora kugira ngo urengere imfuvyi? Niki uri kurakora kugira ngo urengere abapfakazi? Ubwo nawe ntiwoba urimo bariko barica imfuvyi n'abapfakazi kugira ngo basahura ivyabo, kugira ngo banyage ivyabo? Nahawe kwibaza, mbega bimeze gute? Kwijisho ry'Imana rikubona. Nimba uri kuraca izigororotse, ijisho ry'Imana rirakubona. Nimba uri kuraca izigoramye, ijisho ry'Imana rirakubona. Nimba uri kurategura imigambi mibi yo kugirira nabi abandi, ijisho ry'Imana rirakubona. Ariko ico womenya ni kimwe, umenye yuko Imana itazobura guhana umuntu wese ariko arakora ibibi nk'ivyo. Kuko uyu munsi Imana ikwitegereje ivyo iri kurakora, ikubona nk'ikijuju, ikubona nk'igipfu. Kuko niko ijambo ryayo rivuga uyu munsi. Iravuga ngo yemwe bijuju byo mu bantu, ni mwibaza ibi,
ngo mwabipfumwe ngo muzoca ubwenge ryari kuko yamaditseho ugutwi yobura kumva yabumvye ijisho yobura kubona ngo Imana ihana yandi mahanga ntizobura guhana bariko barakora ivyo bintu. Nshuti mugenzi witahure ivyo uriko urakora nimba ari vyiza ubigumeko, nimba ari bibi ubihagarike, kuko ibintu byose uriko urakora bitari vyiza uri kukwegera umuvumo mu ruvyaro rwawe, uri kukwegera umuvumo mu muryango wawe. Nubwo wowe ukiriho canke utakiriho umenye neza ko Imana izoza guhora ibyo wakoze. Imana itabare cane. Niri jambo ry'Imana numvise twasangira kuri uyu munsi. Nahawe rero kwisuzuma, nahawe kwitahura, tugiye gusenga Imana. Abumvise ijambo ry'Imana mwese, Imana yamwijijeho umugisha. Mana ugira neza, Mana ugororotse, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi uri Imana y'imbabazi. Ijambo ryawe Mwami Imana muri kino gitondo riratubwiye ukuntu umuntu wese akwiye kugenda, atubwiye ukuntu umuntu akwiye kwifata nakwiye no kuvuga. None rero nyakubaha unyemerere uhindura ivyanse guhinduka mu bantu ba kino gihe. Umuntu wese Mwami Imana ukoresha ubushobozi bwawe, uroranye ibitaroranye Mwami, kandi nyakubahwa uhindura ubwoko bwawe Mwami bwamaze kononekara, imitima y'abantu yamaze kononekara. Nyemerera nyakubaha ugira ico ukoze, uhindura ivyanse guhinduka mu bantu ba kino gihe, kandi Uwiteka utabara imfuvyi n'abapfakazi, utabara bariko bararira Mwami. Uzoba ukoze nyakubahwa, urakoze. Ndagushimiye rero, izina ryawe rihabwa icubahiro muri byose, kandi nzi ko uri Imana yumva kandi yishura. Senze nizera ko byose uvyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom.